igikoresho n'ikikoresha igikoresho gikoreshwa na nyene cyo ndakwingiza ukoreshe mu gushaka kubera ko washatse ko mvuga imbere y'ubwoko bwawe reka mvuge mvugishijwe nawe uyu mwanya uganze ni mu izina ryawe Yesu Kristo tubisavye amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Turashimiye Imana ko turi hano mu batanzi nitwa evangeliste missionnaire Mapendo Anne Marie mba mu gihugu cy'Ububirigi ndubatse ubwo wanje n'umupasteri Pastor Sadiki muramuzi nama yaje hano hanyuma tuvuga ubutumwa bwiza dusengera cyangwa dukora ibikorwa by'Imana mu ishengero rya Sepe kandi tuba mu gisagara cyitwa Namir abantu bakunda kuza mu Bubirigi mushitse Namir murashobora kubaza hanyuma tukabakira Imana ibahezagire hanyuma nitworeka gushimira Imana yemeye ko duhagarara imbere yanyu kugira ngo dushobore kuvuga iyi message twongeye gushimira umukozi w'Imana aduhaye uyu mwanya kugira ngo dushobore gutanga iyi message mu bisanzwe aya masaha nari kuba ndi mu Bubirigi kubera ko visa yanje yaheze ejo ategezwa kugenda kuwa gatanu ariko kubera ko Imana ishaka yuko iyi message yumva nico gituma aya masaha cyangwa umwanya ndi imbere yawe hari icyo Imana ishaka gukora ku buzima bwawe hanyuma message mfise ni message ivuga ngo gufutisha isezerano hariho abantu benshi basezeranye ariko badashitsa hariho n'abandi basezerana bagashitsa inusu Imana idufashe cyane hanyuma twihuta ko dufise umwanya muto reka dusaba umukozi w'Imana Fulgence adusomera mu gitabo cy'umusiguzi igice cya 5 umurongo wa 4 kugeza kuri 6 adusomere yihuta kuko dufise umwanya muto. Umusiguzi cyo cya 5 yego umurongo wa 4 kugeza kuri 6 ni wasezerana isezerano ku Mana ngo ni wasezerana isezerano ku Mana ntutebe kurishitsa kuko idahimbagwa n'ibipfu kuko Imana idahimbazwa n'ibipfu ushitse ico wasezeranye wopfa umutagira icyo usezerana hakusezerana ntushitse nukundira akanwa kawe gucumuza umubiri wawe kandi ntuzuvugire imbere y'umumarayika yuko kwabaye ugucorokwa none Imana irinde kurakishwa n'ijwi ryawe kuki no gusangangura igikorwa c'amaboko yawe amen. Wofu musezerana ntushitse muntu wasezeranye ntushitse wofu musezerana wofu ureka gusezerana hakusezerana ntushitse abantu benshi rero barasezerana ngo ntibashitsa barasezerana ntibashitsa iryo jambo niturisobanura ryose byasomwe mu Kirundi ndazi yuko umuntu wese yumvise dusomere gusubira mu byagezwe 23 kuri 21 na 22 gusubira mu byagezwe igice cya 23 ku murongo wa 21 na 22 ngo muri mwebwe nihagira usezeranira isezerano uhoraho Imana yiwe ntazatebe kurishitsa ngo ntazatebe kurishitsa kuko uhoraho Imana yiwe itazobura kubimubaza ntizobura
kukubaza ntizobura kukwishyuza isezerano wasezeranye, agasanga byamuhindukiye icyaha, ugasanga byaguhindukiye icyaha. ariko niyareka kugira icyo asezerana, ariko niwareka kugira icyo usezerana, ntibizomubera icyaha, ntibizokubera icyaha. Imana idufashe cyane. amen. ntiturisobanura, twarisomye mu Kirundi, umuntu wese yumvise bivanye n'umwanya. Ariko ngiye kuvuga akantu gato. Umuntu wese asezerana isezerano, Mana nzogutangira ibi, Mana nzogukorera iki, Mana nzokora iki, ukasezerana ntushitse, n'icyaha imbere y'Imana, kandi abanyabyaha ntibazoja mu ijuru. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Hanyuma ngiye kurangiza ndabashingira intahe nihuta. Nkuko nababwiye tuba mu gihugu cy'Ububirigi, kandi turabavuga butumwa. Twarigeze gusezeranira Imana turi mu ivuga butumwa, ngera ahantu hari abantu bakenye, nta ntebe bari bafite bicarako. Hanyuma mpagaze imbere yabo ndiko ndavuga ubutumwa, ndababwira ngo nzobagurira intebe. Ndasezerana, marayika arandika, ndibagira. Nshika ahandi hantu nsezerana yuko nzokubaka ahantu ho sinzi ukuntu kivuga mazabaho, igicaniro. Ndabisezerana, ndavuga ati nzokubaka igicaniro aha hantu. Ndavyibagira ndagenda. Ikigira gatatu nsezerana, nshika ahantu saga hari umukozi w'Imana yarakenye aho hantu twaje kuvuga ubutumwa. Ndavuga nzokugurira ikoti. Ndavyibagira, umukozi w'Imana arapfa. Haca imyaka 12 ndi mu Bubirigi ndapfa. Maze gufa ndapfa nyene, ndabona ko mfuye. Ariko imbere yanje njambona hari ikijyango kinini. Maze kubona hari ikijyango kinini, tangura kuraba, mbona mpagaze imbere ya koraniro ndiko ndasezerana, nkabona nyene n'ibintu bishasha. Ijuru rirambwira ngo uri kuraja he? Warasezeranye kuzogura intebe ntazo waguze. Mbona mpagaze nk'uko mpagaze imbere yanyu, mpagaze ndiko ndasezerana yuko nzubaka igicaniro. Ijwi rirambwira ati uri kuraja he? Ko wasezeranye kuzubaka igicaniro, ko ataco wubatse. Marayika yaranditse. Hanyuma njamura wa mpastori na waraje, ngujya mu pastori wamusezeranye kuzomugurira ikoti. None ko yapfuye, wewe uri kuraja he? Uri kuraja he? Nararize, maruye imyaka maze, nduga imisozi manuka mu biyaya, ngenda mu bihugu bitandukanye, kuko Imana yaduhamagariye gutegura umugeni wa Kristo mu bihugu bitandukanye ku isi. Ariko icyo gihe ijwi rirambwira ngo uri kuraja he? Ngo raba umuryango w'ijuru urugaye, ngo kuko wasezeranye ntushitse, byakubereye icyaha, abanyabyaha ntibazoja mu ijuru. Ngo wari gufuma kureka gusezerana, ngo hako wasezeranye ntushitse, ngo raba ijuru rirugaye. Barabimana, nararize ndarira cyane. Ariko Imana ingirira imbabazi, ndagaruka mu mubiri. Imana irambwira ngo umuti w'isezerano n'ugushitsa, umuti w'isezerano n'ugushitsa. Imana ikirambwira ngo utegerezwa gushitsa. Narasenze Imana, ndasaba Imana imbabazi. Imana inkorera igitangaza, ndonka amafaranga, ndariha. Ndagenda ndubakisha cya gicaniro, ndagura na za ntebe. Ariko ndavuga ni wa mupastori we ko yapfuye, ndamusanga he, ndamwambika ya koti, ndamusanze. Kubera ko Imana ari inyembabazi, irambwira ngo umugore wiwe rondera amafaranga angana ni na valeur ya koti costume uyamushira. Naciye ndondera amafaranga. Ikibazo nagize rero, biye y'indege. Icyo gihe indege yari izimvye. Ndabwira Imana ati Imana nkorera igitangaza, umpe biye y'indege. Kubera ko Imana yacu ari nyembabazi, Imana impa umuntu arandihira biye y'indege kugira ngo nshobore kuza kugura ikoti ya wa mupastori. Imana irambwira ngo hariho abantu benshi ati zunguruka ku isi, hariho abantu bigira ngo n'abakozi banje
ntibashitsa ngo kandi genda ubabwire umuntu wese asezerana ntashitse bimubera icyaha ngo wafumureka gusezerana hakusezerana ntushitse. Imana impa izi verse zibiri badusomeye. Muvandimwe jewe ndakaravye woba warasezeranye ariko ntiwashikije, waravuze ati Mana nunkura ahantu nzogutangira ibi, Mana nunkiza iyi ngwara nzoshima, ariko ntiwigeze ushima. Niyo utanze utanga igice kidakwiye n'ibyo wasezeranye. Nje kukubwira yuko umuntu wese asezerana ntashitse imbere y'Imana ni icyaha, kandi ijambo ry'Imana turarisomye wofu mureka gusezerana hakusezerana ntushitse. Ngo abantu benshi basezerana mu bishobisho, ngo abandi nabo basezerana mu kwizera, ngo reka ngo ndizeye ngo Imana ngo nimba nzotanga, marayika arandika. Abandi nabo bakasezerana kugira ngo abantu bababone ko basezeranye, abandi nabo bagasezerana kubera isoni ngo nintasezerana ngo mbega bambona gute. Muvandimwe ndakuzaniye message ivuga ngo futisha isezerano, ibyo wasezeranye ubifutishe. Ndakumenyesheje yuko mu ijuru abanyabyaha batazinjira, kandi ngo umuntu wese asezerana ntashitse ni icyaha imbere y'Imana. Hariho abantu bavumwe kubera gusezerana ntibashitse, hariho n'abandi bahezagiwe kubera basezeranye bagashitsa. Imana iduhezagire cyane kandi Imana itubwirire neza. Hariho kandi kantu umwe muyera nyibukije imbere yuko nicara, cyane cyane abamama. Hariho abamama basezeranira abana babo, ako kantu umwe muyera yarakambwiye kandi niyo ndakibagiye arakanyibutsa. Umwana akagukwirikira ngo yango nusubire ngo ndakuzanira ibenye, ngo nusubire ndakuzanira bombo. Muvyeyi iyo usezeraniye uwo mwana ikintu cyari cyo cyose umuzanira, marayika arandika umwana ngo uba umubivyemwo imbuto mbi, azokura azi yuko mama ari umubeshi, papa ari umubeshi. Ngo mama yagusezeraniye ikintu ngo ntazana, umwana agakura azi yuko uri umubeshi. Marayika arandika wofu mureka gusezerana hakusezerana ntushitse. Imana idufashe kandi itugirire neza, dusezerane dushitse. Niwasezerana ntushitse umenye ko marayika yanditse kandi bikubera icyaha. Ngo wofu mureka gusezerana hakusezerana ntushitse. Jewe ndakaravye imbere y'Imana. Nababwiye yuko aya masamba ndi mu Bubirigi, ariko kubera iyi message abantu babona ko ari bisanzwe, abantu basezerana ntibashitse bakabona ko ari bisanzwe, naho wiyita umukozi w'Imana. Je nari umukozi w'Imana kandi Imana yarantoranije kugenda ku isi gutegura umugeni wa Kristo, ariko yaranyeretse yuko ibyo nasezeranye ntashikije umuryango w'ijuru wari wigaye. Kandi Imana yacu ntigira santima, Imana ntabigumbagumba ifise ku cyaha. Imana idufashe cyane. Mwami Yesu Kristo, message wamaye kuvuga ndayivuze. Mwemu yera ni wewe ukora ku bwoko bwawe. Mwemu yera ni wewe uvugisha uyu muntu yasezeranye ntashitse. Waravuze ngo wofu mureka gusezerana, wofu muburi cyo usezerana ukanuma hakusezerana ntushitse. Ngo abantu benshi bababeshi imbere yawe, abantu benshi barabesha, abantu benshi barakujyajya bakaba mu ishengero, ariko uri kurabishuza ibyo basezeranye. Uyu mumama, uyu mupapa, uyu mujene, Yesu ni wewe ubazi, jewe sindabazi. Wantumye kuvuga kandi ndavuze icyo wantumye kuvuga. Abantu benshi n'ababeshi imbere yawe
barasezerana ntibashitse, ariko ubashoboze gusezerana bashitse. Hariho abagusezeraniye ko bazogukorera kugeza gupfa, ariko barabivuyemwo, basigaye ari abakozi b'izina Yesu Kristo. Ndaririye ubwoko bwawe, gira icyo ukoze. Urakoze Yesu, urakoze Papa. Bantu benshi byabo byarugawe kubera ko bagaragara ko ababenshi imbere yawe, ariko ndagushimiye Yesu ko hari icyo ukoze. Ndagushimiye kandi nanje kumpaye umwanya wo kuvuga kugira ngo uyu mukozi wawe akire. Reka icyubahiro kibi cyawe, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen. Umukozi wayo kandi mwongera inkomezi. By'ukuri ejo yategerezwa kuba yagiye, ejo nyene, ariko ngeye kuriha kandi indege kugira ngo ashire ku uyu munsi agende avuganye nawe icyo Imana yavuze. Ngo mbanse sengera umuntu yasezeranye ntashitse, abanze yihana. Umuntu yiyitse azi ko hari ibintu yasezeranye n'Imana, yasezeranye mu bikorwa by'Imana, yasezeranye mu ntumbero zose ntabishitse. Imana ibanze mugirira imbabazi kuko ijambo ry'Imana ntirizira ubusa. Urahuruduka, uraporomoka, uravuga ibintu ibyo aribyo byose, ugahuruduka. Bibiliya yambariye ngo ibyo urabikora, nanje nkahora, ukiyumvira yuko muhanye nawe gose, ariko nzoguhana bishira imbere y'amaso yawe. Ndabona ko ari ishengero ryose, abona ko ari ishengero ryose rikozwe ko. Nico gituma Imana yamushoboje gusiba urugendo kugira ngo ashobore gusiba gato, kwari kugira ngo imitima yose ifashwe. Iraboneka ko ari ishengero ryose. Mana arabira ishengero ryatsinzwe rikozwe ko n'iri jambo. Arasohoje, aravuze, arasohoje message. Abantu basezeranye byinshi, basezeranye mu muryango, basezeranye muri famiye, basezeranye mu nzu yawe, mu bikorwa by'Imana. Tuzokuririmbira, tuzogusenga, tuzogutangira, tuzokubakira, tuzokora iki, tuzoshinga intahe, tuzofasha abagwaye, tuzofasha byose baravyibagiye. None rero uvuganye n'ishengero, ngaba baramanitse ibiganza basaba imbabazi Imana. Ishengero ryose rirakozwe ko, ishengero ryose riratsinzwe. Mbere siri gusa n'abari ku mbuga, n'abari hirya no hino baratsinzwe. None rero nubagirira imbabazi abari kuri YouTube, kuri Facebook bakozwe ko. Mana amaraso yawe atuboneke ko duhe gushitsa ibyo twasezeranye. Hari abasezeranye ngo Mana ni wampakazi nzogutangira iki. Hari abasezeranye ngo Mana ni igihe cyose uzompa amafaranga nzokwama ndagutangira ikigira 10, ariko abo baravyibagiye kandi bazi ko ariko baraja mu ijuru. Mana amaraso yawe atweze. None rero nuko wagiriye neza umusavyikazi wawe akagarukira ku irembo ry'ijuru, aba bantu barinde ntibagarukire ku irembo ry'ijuru, uzobarinde ntibagarukire ku irembo ry'umugisha, ubarinde ntibagarukire ku irembo. Mana ubagiriye neza. Ngaba barafukamye, abandi baramanitse amaboko, barasabye imbabazi. Mana barasabye imbabazi. Lota karabasike lote. Maraso yawe Mana, gira ishengero ryawe ngibi ibihumbi n'ibihumbi, ngaya amajana n'amajana akozwe ko n'iri jambo. Mana bagirira imbabazi umukozi wawe nawe umuha umugisha, kwitanga, kwiheba mu iki gikorwa. Uzomuherezo ry'abagororotsi, uzomuherezo ry'abana b'Imana, kandi ubimuharure ko ngo kugororoka n'ibikorwa rikarakora byose. Umugirire neza, wugurure imiryango kubw'iki gikorwa, umushigikire kubw'iki gikorwa, kubera kumvira kandi akagushigikira. Mana turagushimiye kubitangaza bikomeye Mana, kandi kutanze imbabazi ku rugero rukomeye, mu izina ry'Umwami Yesu.
amen.